igituro c'amabisi yunguruza abantu abajana mu buraruko kiri kw'isoko ya Kotebu. Igihe twashika hari nk'isaha 4 z'agatondo ibyo kwiyunguruza vyasa n'ivyahagaze nk'uko bamwe mu bari baramutse bafata ingendo babitwiganiye. Byo kwiyunguruza muri kano kanya turiko turavugana ni kibazo kuko je nk'akarorero mvuye mu Rumonge ejo twarabuze ingene twiyunguruza kuva mu Rumonge gushika hani Bujumbura. Twahisemwo gufata amamoto kuva mu Rumonge gushika hafi y'igisagara. Hano urabona yuko twabuze ayo ducira nayo tumira. Ubu akazi twahagaritse ntituriko turakora kubera urumva kuva ejo tutaronka ingene twiyunguruza n'ikibazo. Nagize ndaza mu gatondo ka kare bamperekeje bashikana ngaha. Mamaze kunshikana ngaha nahize imodoka nahebuye. Namanutse na hariya hepfo niyo nagiye gutegerera ndahebura imodoka ziduga. Kugeza iyi saha turacari ngaha mfise umwana n'umugore twaje tuzananye. Umwana namarira nabuze ico mfata n'ico ndeka. Aha ndamusize hariya hepfo nduzi no gohoho kumbure nofuma ndonka niyizimvye ngo mbone kuduga. Twegereye abunguruza abantu n'ibintu baratubwira icatumye bahagarika akazi. Ejo twaravyutse tuzi ko tugiye gukora. Tumaze kuja gukora turapakira abantu nkuko vyari bisanzwe. Tugeze ku mabariyeri y'abaroranje nkuko vyama misi yose baraduhagarika. Barabwira konvoyeri na chauffeur ati nimuvemo. Tuvuyemwo siga umuryango wuguruye. Baca basubira mu modoka barabaza bakiriye. Ati mwarishangahe. Titwarisha inoti ibihumbi 10. Turasaba imbabazi baratubwira ati ivyo ntibikunda batwandikira amafaranga umuriyoni. Igitoro kirazimvye. Natwebwe dukorera bubanza baduhaye station yo mu Carama iyo bitwa Gisubizo. Haheza amezi 3 atagitoro bariko baraduha. Baduhaye ibitoro twebwe leta iduhaye ibitoro. Nubu twaca duzana mu modoka tukaza gupakira. Nigihe twahagaritse domba vyinshi. Modokari urazi ko imodoka rondera amadokima. Imisiri ibiri kiragenda. Abunguruza abantu basaba leta gusubiramo ingingo yo kubarihisha amande y'umuriyoni. Abiyunguruza nabo bagasaba ko hakorwa ibishoboka kugira uruja n'uruza rubandanye. Twebwe ikintu dusaba yuko nyimba iryo tegeko ryasohotse babanze barireke. Iryo tegeko rize baduhaye igitoro bazi ivyo bariko barakontorora yuko vyagiye mu ngiro. Kuko iyo tutarose igitoro kurya tugenda kwiyaranje duca tumenye ukuntu dukora bwa dukore mu gitoro twagura kugira ejo tuze tugaruke. Dusaba bareke kuduca amande y'umuriyoni. Kwa amande y'umuriyoni araremereye. We ntoza kugura igitoro c'umuriyoni guca ugenda upakire baca baguca umuriyoni. Batureke tugume tuvugana n'abakire mwanya atabitoro bihari. Nuko ababijejwe duteye akamo nka leta yogerageza karaba iki kibazo cyo kwiyunguruza akabari igitorera umuti. Twico dusaba nuko boreka abantu bagakora mu gihe barose ukuntu biyaranje bakaronka igitoro niba bareke bakore twe tugende ku buzimbe kuko none twe bariko badufasha iki muri kano kanya nk'ubu turi ngaha. Umenya ko igiciro ca leta cyo kwiyunguruza uvi Bujumbura uje Gitega ari 9,500 ariko bikaba byari bigeze aho abiyunguruza barihishwa 25,000. Nayo Bujumbura Kirundo itike yari yaduze kugera ku 50,000. Ku ma agence kandi naho nyene twasanze ata modoka nimwe iri kirakora.